Amahoro y'Imana bene data, nkuko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry. Ntawiteka n'Imana kugaruka imbere yanyu kugira ngo ndabasangize iri jambo ry'Imana yashize ku mutima wanje. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Ndanezerwa cyane no kubona muri commentaire ubutumwa mutwandikira mudutera intege. Imana ibaho umugisha mwinshi gose. Turizera neza tudakekeranya ko Imana yaduhamagariye gukora kino gikorwa ari nayo izogisozera. Iri kumwe natwe kandi amasengesho yanyu agenda twongera inkomezi. Biraduhimbara cyane kumva badusengera, kumva badutera intege muri kino gikorwa c'Imana. Imana ibagirire neza bene data, Imana igenda ibaho umugisha kandi ibagurira imbibe mu byo mukora. Burya nasanze umuntu kubwira umuntu gusa ngo courage, kubwira umuntu gusa ijambo rito cyane biramufasha. Umuntu umwe yigeze kuvuga ngo uko ugenda uhezagira abandi niko n'Imana igenda iguhezagira. Ndasaba Imana rero ngo ibahezagire mwe muduhezagira, ibahezagire cyane gose birushirije nuko jeri kwirampezagira. Haleluya, bagirire neza cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 utora ku murongo wa 37 kugera ku murongo wa 42. Haleluya, ndanezerewe cyane ko hari ico Imana iza gukora muri iri jambo. Haleluya, ndanezerewe cyane ko hari ikintu kiza guhinduka mu bugingo bwawe biciye muri no jambo. Imana turayizeye kuri kumwe natwe kandi nawe aho wicaye kuranyumviriza cyane muri benshi, Imana iri kumwe namwe kandi Imana iraza kubagirira neza kubwo kumva ubutumwa bwiza. Turabatumira kumviriza iki kiganiro mu giheze kandi muraza kubona ubwiza bw'Imana. Yesu abahezagira. Reka dusome ijambo ry'Imana nikirire mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 wari ku murongo wa 37. Turasoma mu izina rya Yesu. Bumvishe ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera, kuko isezerano ari iryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'Umwami Imana yacu. Amen. Tugiye kuvugana ijambo, topic y'uno munsi iravuga ngo umugisha uva mu kwihana. Yesu ashimwe cyane. Mbega kwihana ni iki? Twama twumvira ku kwihana ngo naka yarihanye, naka asigaye ari umukizwa, nuko Yesu ashimwe cyane. Ngo turi mu rusengero twese tubona ko twihanye, turabana b'Imana tuko turagenda mu ijuru. Haleluya. Ariko reka ntange definition yo kwihana. Haleluya. Indangura kintu yo kwihana. Bene data, kwihana no guhindukira. No guhindukira nawe ari kugenda mu buseruko ukaja mu burengero, nawe ari kuja mu buraruko ugahindura inzira ukaja mu bumanuko. No kuvuga ngo urahindukira direction uri kurafata cyangwa icerekezo kurafata, ugavuga ngo ndahindukiye hariya nariko ndagenda, ndavuyeyo ngira mpinduye inzira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kwihana no guhindura inzira wari urimwo ugahindukira ukaja mu yindi nzira wahisemwo wumvishije ko ari yibereye mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Gukizwa cyangwa kwihana biva ku kumva iki ijambo ry'Imana, noneho ijambo ry'Imana rikaguha intumbero. Iyo ntumbero waronse bigatuma wizera. Uko kwizera niko kugusunikira kwihana, ukumva ko inzira wari kurajyamo atari nziza, ahubwo inzira ikwiriye ariyo kugendera mu nzira nziza y'Imana. Haleluya. Iyo uhindukiye rero haca habiki ubuzima bwawe buhinduka bugasa n'ubw'umwana w'Imana. Ubuzima bwawe ku munsi
ahari kwiba hagenda havamwo ukumva wosubiza n'ibyo wivye. Haleluya. Turabona umuntu yitwa Zakayo. Zakayo yari umutoza kori kandi akaba n'umusuma mubi cyane, kuko amakore n'amatagisi yaranyuruza agatwara iwe. Yarageze ahantu yari yarubatse ibikomeye, ubutunzi bwe yarigurije ko ubutunzi buciye mu nzira z'amafuti, mu nzira mbi. Umunsi umwe ahura n'umwami Yesu. Haleluya. Aho yari mu giti, Yesu aramubwira ati uno munsi Zakayo we kwiye kurara iwawe. Zakayo yakira Yesu. Reka ndababwire, Yesu ngo hari ibintu bamwankira, ngo mubyo bamwankira cyane ngo kwari ukuntu yinjira mu banyabyaha agasangira n'abatoza kora abantu babi cyane. Yesu bakumva ko atari Mesiya, ntibamwizere. Ariko abamwakiriye bose nta n'umwe ubuzima bwe butahindutse. Haleluya. Zakayo amaze kwakira umwami Yesu, habaye iki? Yaciye yumva yohindukira, yumva ko atosubira kwiba, atosubira kunyuruza amakore n'amatagisi. Aca yumva yuko ibyo yanyaze yobisubiza, akabihereza aboro, akabihereza abakene. Murumva habaye guhindukira, arasubiza. Haleluya. Naganda abwire ngo kwihana si ukugenda kuvuga amajambo menshi mu gutwi kwa pastori. Kwihana si uguhindura impuzu uhora wambara ngo urumva ngo nzoca nambara ngo ibikanzu byera, ibintu binini cyane ngo ugira babone ko nihanye, ngo bigaragare ko nihanye. Oyaye, kwihana si ukugenda wapfunze agatambara mu mutwe. Mu minsi heze nigeze kuja kuvuga ubutumwa ahantu usanga abagore bose bapfunze utambara butwera mu mutwe ngo kugira ngo muhemu yera ngo abururukire. Saho bifatiye. Kwihana bene data no guhindura inzira wari urimwo mbi, hanyuma ugafata inzira nziza iguhinduka, igenda itumbera Imana, yo kurondera Imana, yo kwegera Imana. Ibyo wari ukora bibi ukabiheba, ukagendera mu bikorwa byiza. Haleluya. Hari kandi karo ko umuntu witwa Sawuli. Sawuli yari umuntu mubi cyane bene data. Sawuli yari yaramaze amazosi y'abantu b'Imana. Urumvishe ko wizera Imana. Ico gihe cyari ikintu kibi, cyari gihe kibi aho baguma babona yuko Yesu kwiyita Mesiya cyari ikintu kibi cyane. Kumva yuko ari umucunguzi. Umunsi umwe abavuga ngo yacuranze gitari ngo agicumujya. Yesu Kristo akora igitangaza za yavuga avuga ati jewe ndi umukate w'ubugingo, uwundiye ko ntazosonza namba. Bibatera ishavu ryinshi, none avuga ati uyu mugabo wo kwa Yosefu, umuhungu wa Yosefu, niko aravuga ngo twebwe tuzomurya, tuzomunywa, tweze mu maraso yiwe twebwe. Ati aba bantu bose bamukurikira nukubica tukabamara. Sakagayane ararengeje. Bantu umwami Yesu. Sawuli yari umukomanda akomeye cyane, azi kunyarutsa cyane kuza kwica abansi b'ubwami bw'Abayuda. Baragenda aramara abantu, ariko umunsi umwe gusa ahure na Yesu. Umunsi umwe Sawuli ahindutse, ahindurirwa izina cika Paulo. Ikindi, ubuzima bwiwe ntiyasubiriye kuja guca amazosi y'abantu, ntiyasubiriye kuja kwica abantu. Bene data, kwihana kwacu nukuhe? Imana idufashe cyane. Kwihana kwacu nukuhe? Kwihana ukakomeza uri maraya, kwihana ugakomeza ujya ibiturire, kwihana ugakomeza uri wa wundi. Ako gakiza ko bakameze gute bene data? Ako gakiza ko woba wihanye gute? Ndagoma ndakubwira ngo uno munsi subiramwo wirabe neza. Mbega narihanye by'ukuri? Ce naravuze amajambo gusa, naragenda abwira abantu turumva jewe nagira ibi. Hari gihe kimwe twahora batubwira ngo nuvugire mu bantu ibyaha byawe, tukagenda tukavuga ibyaha, tukavuga jewe naragize ibi nibi, tukavuga. Hari abakobwa bagiye baravuga intege nke zabo barazivuga, hazi iminsi twumva babateye inda. Kubera iki? Bagiye baturira abantu barabumva kote febre zabo, bumva intege nke zabo, havuga ati turababonye basha, tuzobiruka ko
turabonye munyantege nka turamubonye. Bene data, abo waturira rimwe na rimwe bakwerekana mu rusengero ko umunyantege, ndakubwire kwaturira umwami Yesu ukamubwira ati Yesu Kristo, mfise intege nk'izi nizi, jewe ndi umunyabyaha, ndababaye mu mutima wanje, nje kwihana. Haleluya. Ugafata ingingo yo kwihana. Bwana Yesu asifiwe. Ugafata ingingo yo kwihana uvuga ngo ndagiye. Haleluya. Ndagiye mu muryango wa bene data. Aba bene data tuzosengera hamwe, tuzoba nanzo babara nabo, nezane nabo, ngiye mu muryango. Haleluya. Ikindi, Bwana Yesu asifiwe, ingingo yo kwihana ni ingingo personnelle, ni ingingo wowe wifatira ukavuga ngo je uhereye no munsi ndihanye, sinzosubira kwiba, sinzosubira kugenda ndavuga ibinyoma inzira yose. Hari abantu kubesha abari karande muri we, usanga umwe amubwiye ati uvuye he, atavuga ngo sinzi iyo mvuye, ariko ntiwaroza aho uvuye. Abena b'Imana duhinduke cyane. Haleluya. Hari inyungu zidasanzwe zivuye mu kwihana. Haleluya. Ndabona kwihana ni byiza, guhindukira ni byiza, guhindukirira Imana ni byiza, nta gisa nabyo. Bene data, hindukirira Imana, hindukira ubugingo bwawe ubutange ku Mana, nta kiguzi bisaba, ni ukwizera gusa. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Hari umuntu umwe yari hanze yaba ku mugabane wa Buraya, hanyuma yarafise umutwaro, ndamubwira turumwene data, naho mbwiye se je nza kugukiza n'Imana. Hanyuma atangura kumbwira amafaranga yompa, ambwira ngo yompa amafaranga ndamusengere. Ndamubaza ati ibyo nabyo ubikuye he? Ambwira ngo amafaranga, abakozi b'Imana muri Afurika turabaha amafaranga bakadusega, akikorera imitwaro yacu bakadusengera, ibyo ari tuboshe bikatuvako. Hiyo mwebwe murafise umwanya wo gusenga, mwokwikorera mwosengera imitwaro yacu igahera, twebwe no twabaye busy n'amafaranga n'ubuzi. Ndamubwira ngo ayo mafaranga yawe nuyarye n'abana bawe, ntuma amafaranga kugira ngo ndagusengere. Bene data, amafaranga ntashobora gutuma uhinduka, si nyishu ku bintu bene ibyo. Bene data, amafaranga ni nyishu ku muntu ashonje. Nukuri kose ugiye muri resitora ukagura indya nziza ugafungura, aha arakora. Ariko ndababwira ngo imitwaro yo mu mutima, ingaruka mbi z'ibyaha, ibikomere byo mu mutima, amafaranga ntiyo byomora. Haleluya. Kiretse kwizera Imana byonyene, ukihana ukavuga ngo ndahindukiye, inzira yanje igiye kugana ku Mana. Imana ishimwe gose. Inzira yawe mwene data nigane kwa Mana. Hindukira, uhindukize ubwenge bwawe, uhindukize ivyumviro byawe, uhindukize byose. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Mwisi dufite ukungana ibintu bimeze. Umuntu wese akoze ibyaha hari umunzane. Ubutungane bufite ikimenyetso cy'umunzane, abatari babize mu bimenye. Ikimenyetso cy'umunzane, wa munzane w'akarongoku, ibintu bija hariya, ibiremereye bijyama hariya, ibihwahutse bikaduga hejuru. Rero iyo umuntu akoze icaha mu butungane, baraba icaha wakoze bakavuga ngo uyu muntu yicanye, igihano ciwe no gupfunga ubuzima bwe bwose. No kuvuga ngo icaha cyawe gifite uburemere, kiraguhezayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bene data, Imana ishimwe cyane. Hari umwami yaje, siko ameze, siko akora. Haleluya. Igihe kimwe bene data, umugabo umwe yakoze ibyaha. Yari umugabo umwe, ni ibintu byamenyekanye cyane, byabaye Gitega. Uwo mugabo yazaragenda agafata abana batoya ku nguvu, agasambanya abana batoya ku nguvu, yaragendana n'umugera wa sida, hanyuma akandukiza abana. Rero gihe kimwe ubutungane buramufata. Ubutungane bumufashe, abanyagihugu bose bavuga ngo uyu muntu icaha yakoze ni ukumwica, numushe muri stade tumutera amabuye. Abandi atoya, umuntu yakoze ibintu nk'ibyo
uwoza aramuca intoke akamwica amubabaje, akamwica rubozo, akamubabaza, akamwereka uburemere bw'icyaha yakoze, n'abandi ayibonye ntibaze basubire. Ikindi gihe hari umupolisi yataye umurongo arasa umwana aramwica, yagiye kumwiba hanyuma ntibyakunda, abona aramusize aca aramwica. Amwishe umupolisi acamushyira mu butungane ko yari yataye umurongo, ntiyari agiserukira urwego, yakoresheje ububasha n'ibikoresho ahabwa kugira acunge umutekano, abikoresha nabi. Icyo gihe abantu bose bavuga ati oyaye, uwo mutera rokete muri stade yoba muhanye, uwo mucumita imbugita yoba muhanye, uwo kumupfunga ntibihagije. Abantu bose bahaguruka kurwanya ubutungane, aho igihano cy'ubutungane babona umengo ntacyo kimaze. Agiye kurya ibyo kurya bya leta, amakori dutanga, agiye kurya amahera yacu, yakoze n'ibyaha nk'ibyo. Abantu bose batagura kumucira urubanza uko bashatse. Icakurikiye yaratwara arafungwa, ariko ubu ntawe ari gutsinda ubutungane. Ingingo y'ubutungane ya Mariya mbere. Bene data, reka ndababwire umwami Yesu uko ameze. Haleluya! Umwami Yesu uko akora ntarabuko. Avuga ngo abamwizeye bose ntibazopfa rubi, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya! Ibya kera biba bihindutse. Bene data, ingabire y'Imana si urupfu. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ku isi ingabire y'icyaha n'urupfu. Icyaha gihwanye n'urupfu, icyaha gihwanye n'igihano gikomeye, icyaha cyose kirahanwa. Ariko ku Mana uwihanye, haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana, ingabire ya Yesu Kristo umwami wacu, bene data, si urupfu n'ubugingo budashira. Bene data, wowe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe wumva kwihana bikikugoye, ukumva utokwizera umwami Yesu, ndagutumiriye uno munsi, hindukira mwene data, wizera umwami Yesu, ukizwe. Ega wokizwa ibyawe byohinduka, wokizwa ntiwokomeza kumera uko. Haleluya! Imana ishimwe. Reka ndakubwira umugisha uva mu kwihana. Reka ndaguhe uburorero bune cyangwa butanu bw'umugisha uva mu kwihana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umugisha wa mbere uva mu kwihana ni ugukira urupfu rw'ubugingo budashira. Haleluya! Urupfu ruhoraho. Ni ukuvuga iyo utakaje ubugingo buhoraho, ubupfuye nyine, urupfu ruhoraho. Ni ukuvuga ngo igihe umwami nzambi izovuga, we ntuzoza, uzoja mu muriro. Mwene data, ibyo bifise izindi nkurikizi z'umubabaro ukomeye hano mu isi. Umugisha wa mbere uva mu kwihana ni ugukira urupfu ruhoraho. Imana ishimwe. Ni ugukira urupfu ruhoraho. Abatizeye Kristo, abatihanye, bazopfa urupfu ruhoraho. Nta byizigiro by'ubugingo buhoraho bafise, nta byizigiro byo kuzobona Imana bafise. Abo bazopfa urupfu ruhoraho, kuko abizeye Imana biritubwira ngo bazozuka. Inzamba nivuga ntibazozukira ibimaramare, bazobona ubugingo buhoraho. Abo bakiriye agakiza, abo bihanye, nubwo abakiri mu isi, bagendera mu munezero uva mu ijuru, apana mu isi. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Inyungu ya kabiri iva mu kwihana ni uguhabwa mpwemu yera. Bene data, twumvishije hano ku murongo wa 39 muri iki gice cya kabiri cyo byakozwe n'intumwa, Bibiliya yatubwiye ngo kuko isezerano ari iryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu. Haleluya! Iryo sezerano sirindi ni iryo guhabwa mpwemu yera. Bene data, umuntu wese iyo ahindukiye akava mu byaha akihana, ingabire ahabwa ni mpwemu yera. Uwo mpwemu yera, bene data, reka ndamuvuge ko gato. Iyo uhawe mpwemu yera, mpwemu yera ni wagushoboza gutsinda iby'iyi si. Mpwemu yera ni wagushoboza gutsinda ibyo byaha. Mpwemu yera ni wagushoboza gutsinda ubushobozi bw'umwasi, ubushobozi bwa Satani, ubushobozi bugerageza abari mu isi bose. Wowe wisanga wabutsinze kubera iki? Kuzura mpwemu yera.
mpwemu yera niwe akurongora mu nzira, mpwemu yera niwe akwereka ibyo gukora, mpwemu yera niwe haleluya niwe agushoboza no gutsinda ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Hari ingabire idasanzwe abahindukiye abizeye Kristo abihanye ibyaha bahabwa, hari mu guhabwa mpwemu yera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ikindi icya gatatu, kwihana biduhesha kunezererwa kugumana n'Imana atasoni dufise. Bene data, je narabonye igihe nkizwa, narabashingiye intahe, je nakijijwe, nari urumogi rwarangize nabi, abantu bambona nabi bose, nononekaye, atawumanigwere, nanjye abantu bose ndabona nk'abasi banje, nari meze nabi cyane, ndushe mu mutima cyane. Hanyuma umunsi duhura na Yesu, umunsi nkiza, umunsi mpindukira, icyambere Imana yankore yamaze mu inyota y'urumogi. Haleluya. Icyakurikiye nahawe umunezero kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana biruta bisumba kugendana n'abantu bose zibakomeye. Haleluya. Kugendana n'Imana byampaye umunezero, kugendana n'Imana byampaye inyungu zidaharurika, kugendana n'Imana byampuje n'abakomeye, kugendana n'Imana haleluya byanyijije aho ndokwinjiye, kugendana n'Imana haleluya, kugendana n'Imana. Imana yagendeye imbere yanjye mu mitego myinshi, Imana ikankingurira. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe nari ngiye kugira aksida, numva ijwi mu mutima, haleluya, numva ijwi mu mutima ngo senga, ndasenga, heze umwanya mutoya mbona marayika hejuru yanjye agiye afise inkota. Haleluya. Ubwo nyine nza mbona haje imoti twitambitse imbere, ubwo nyine imoti ije n'indi modoka, twatandukanijwe ku dusantimetero dukeya, mba ndarokotse muri iyo mpanuka. Bene data, iyo uri kuragendana n'Imana hari ubushobozi bugendera imbere yawe. Haleluya. Hari umwene data yigeze kuvuga arafapase ngo abantu iyo bagusezerane ngo bazogendana nawe bakugenda inyuma, bakubwira ngo turagushigikiye, turi inyuma yawe, turi inyuma yawe. Ariko Imana yo yabwiye kuro ngo nzogendera imbere yawe, ahataringaniye nzoharinganiza. Bene data, Imana iri kumwe nawe, igendera imbere yawe impande zose, inzira zose, kugendana n'Imana. Haleluya. Ndabingingira bene data kwihana kugira ngo ugendane n'Imana. Gendana n'Imana mu buzima bwawe, gendana n'Imana. N'umugisha udasanzwe ho kugendana n'Imana, ubuzima bwawe ntibusubira kumera kwa kundi bwahora. Haleluya. Inyungu ya kane, haleluya, n'inyungu idasanzwe. Kwihana biduconnectinga n'Imana, kwihana bitumatanya n'Imana. Mwumva icyo kintu, kwihana bitumatanya n'Imana, bikatumatanura na Satani. Haleluya. Umuntu iyo yihanye, umuntu yahindukiriye Imana, abamatanye n'Imana, abagiye mu rugendo rwo kugendana n'Imana, rwo kumatana nayo. Imana ni ukuvuga ngo Imana usigara ijambo ryo muri Zaburi ngo ngushushanyije mu biganza byanje. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana uba uri mu kiganza cy'Imana, ikiguhiga cyose ntacyo gukura mu kiganza cy'Imana. Mwene data, impamvu tudindiza ibintu mu buzima bwacu, impamvu tugenda bidashikama bipfa bibyuka, haleluya, ni kubera ko kwihana kwacu uno munsi twagiye, uno munsi turaba, ntitwigera tugira position nziza, ntitwigera tugira igihagararo cyiza aho duhagaze. Uno munsi turi kwa Satani, ejo turi kwa Mana. Umuntu wese iyo ageze mu rusengero tuba beza, ugasanga umuntu umubonye ukamengo ni marayika, yagera hanze agakuramo amaso abantu. Bene data, Yesu adufashe twimatanye n'Imana, twimatanye n'Imana mu buzima bwacu. Urugendo rwacu ruzoba rwiza tukiri mu isi, kandi tuzodoga no mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kwihana umugisha nyamukuru nibyo bizoduhesha kubona ubwami bw'Imana. Bene data, iby'isi byose bizohera, ibyo dufise byose bizohera, twese imibiri twambaye izosaza, naho utogongwa n'imodoka ngo upfe, kuko umuntu wese afise inzamba y'ukungene imeze, umuntu wese agira ukungene Imana imuhamagara.
ariko ndaguma ndakubwira ngo utwo tuzamba duto duto tutaragushikira ku buzima bwawe, inzamba yovuga, inzamba y'akabanga ya yindi twiteze twese abakristo, abizeye Imana n'abatayizeye, yemwe izovuga. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ubuzima turimwo, hari igihe ibyo turimwo biduhenda, tukumva amajwi ya Satani atubwira ngo inzamba ntizovuga. Yo bene data, inzamba izovuga, 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 izovuga. Abizeye Imana bazoguruka babonane n'Imana, banezerwe. Data babwire ngo nimwinjire mu munezero wa sobuja. Ariko abatizeye Imana, abatihanye, bazinjira mu muriro udahera, bazobabazwa cyane, basangira igihano na Satani. Yesu adufashe cyane. Ndabingingira bene data kwakira umwami Yesu, mwihane twese duhindukire, abantu bose bahindukire. Wewe mwene data ukumva ubutumwa bwiza, nuhindukire, hindukira wihane, wakira umugisha w'Imana, wakira umugisha uva mu kwihana. Imana izokugirira neza mwene data. Akira umugisha uva mu kwihana. Haleluya. Akira umugisha uva mu kwihana. Hari ijambo ntakunda gukoresha, cakira umugisha uvuye mu kwihana. Yesu ashimwe cyane. Nuwakire, ugumye muri wewe, ugumye. Haleluya. Hari umugisha uva mu kwihana, ugumye. Nta kindi conezeza ubuzima, nta kindi cotuma ubuzima bwawe bugira intumbero. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Akira umugisha w'Imana uvuye mu kwihana. Akira kumatana na Kristo. Akira ico kintu, akira ikado Imana ikuzaniye, akira ikado Imana izaniye umutima wawe. Kingura umutima wawe, wugurura umutima wawe, wakire Yesu akugirire neza. Mugabo umwe yararemvye cyane, hanyuma aremvye, hazakoze w'Imana amubwira ngo kwihana, ngo kwihana, ngo babaye imbwa, ngo baganjwe n'umugore, kubera umugore wiwe yari yarizeye Kristo, akamumwingingira kwihana, akamusaba kukizwa. Hanyuma madamu yaramubwira ati, sheri wo kwihana, ndabona mutama wanje baremvye, nukuri niwihane tuzohurire mu ijuru, ntidutandukane hano mu isi, kuko jewe narizeye Yesu, nubwo no kwitaba Imana ejo nzoja mu ijuru, ariko wewe so dutandukanye burundu. Ico gihe uwo mutama yari afise umuhanuzi mubi hafi yiwe, acamubwira ati, mutama pfa nk'umugabo. Gupfa nk'umugabo yeko aramubwira kwari ugupfa atihanye. Bene data, ahubwo yaramubwiye ati pfa nabi. Bene data, gupfa utihanye nigwo rupfu rubi rusumba impfu zose, ariko gupfa wakiriye umwami Yesu bisumbya agaciro ibyo woronkera muri nosi byose. Ingabire idasanzwe, igihembo gikomeye cyane dutegereje, nico tuzohabwa inyuma yabona ubugingo. Ndagutumirira kwakira umwami Yesu. Ngiye kugusengera mwene data, wewe wahisemo, wizeye umwami Yesu, wumva wo kwihana. Mwene data, kugenderana n'Imana ntibizokumara amazi, bizokugira umugabo. Byaduhaye agaciro ako Satani yari yatwatse, yaradutwaye mu mogi, yaradutwaye kugwana, twama mu ntambara n'abantu n'imiryango n'iki. Yo igihe Yesu yinjira mu bugingo bwacu, igihe twihana, twagize amahoro n'abandi, twongeye kuryoherwa ubuzima, twongeye kubana neza n'abandi, twongeye ntitwari bwabona ibyiza biri mu Mana. Bene data, mu Mana wowe uvuga ngo mbanye neza n'abantu, ariko hari ahandi hantu gahaze. Mwene data, kwizera Imana izokora ku maso yawe. Uhoraho Mana yacu, nguhaye icyubahiro kubw'uno muntu yumvishe ubutumwa bwiza. Umuhezagire, umubabare ibicumuro n'ibyaha byiwe. Urugendo agiye gufata rwo guhindukira, rwo kwimatanya nawe, rwo kugendana nawe mu nzira. Mana ndakwinginze ngo umugirire neza, umutabare, umukize uburemere bw'ibyaha, umukize n'ingaruka mbi byamutayemo. Mana, umunsi nzambi izovuga aza gusanganire anezerewe. Urakoze data, reka mwami Imana umwigishije agabure n'umwigishwa. Twese mwami dufashwe na mpwemu wawe yera, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.